Turageze mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi ndabaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Ano makuru twabateguriye uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Indongozi zimwe zo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga ziri mu minwe y'inyamiramabi. Intumbero nyamukuru akaba ari kuba bararenganije abanyagihugu mu kubanyonyeza abanyagihugu bashoye umwimbu wabo w'ibigori biciye muri wa mugambi Anagesa. Nayo ababaji bavuga ko ibintu bimwe byazimvye bitewe n'ingene imbaho zisigaye zizimvye. Ndabahaye ikaze rero mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Sangwa ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubamenyesha. Indongozi zimwe zo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga ziri mu minwe y'inyamiramabi bikaba byatewe nuko banyonyeje abenegihugu bashoye umwimbu w'ibigori biciye muri wa mugambi Anagesa. Blaise ndi kumwe nayo ariko arimenyereza hano. Bamwe mu bakuru b'imitumba iri muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga bariko barafatwa bapfungwa ku mvo z'ibiturire bakabanyagihugu kugira ngo bashobore kwemererwa kugurisha umwimbo wabo w'ibigori mu kigo Anagesa nkuko bivugwa na Nduwayezu Floride arongoye iyo komine. Hafashe abakuru b'imitumba babiri, umwe mugabo arera, umwe niwe byashitse aratanga amafaranga kugira ngo bamugurire ibigori. Bwa mbere amuciye 5 ngo yagomba ngo agure moto, bacara yatanga. Bwa kabiri naho bamuciye 2 naho nyine ngo arayatanga. Umva yuko rero twamufashe kuko ari inyigisho ryaje ku mutumba byarabaye abigira ibanga ntiyabitumenyesha. Byasaba yuko tumenyesha ati nyabuna ngahari ariko aragembuka bwa urumva ntiyigera tumenyesha na kimwe icyo rero yafashwe kugira ngo nawe ababigituma ubwo ruhana nawe yarugize amakini. Uno munsi nyakubahwa Procureur aratakubumbiri kuko siwe wenyene yafashwe n'abandi. Hariho umusuperviseur wabo, hariho uwajejwe kugura ibigori muri zone ya Mugano, muri zone Giteranyi, muri zone Ruto no muri zone ya Tura. Urumva ko ni 4 kuko twasanze wo muri zone Masaka kandi umwe amwagiri. Abo bandi rero amazina yabo hariho abagiri. Bose uno munsi baratakumbirizwa hanyuma ingingo ifatwe bose. Uwota gukanga yera bamurekura kahe, uwota gukanga nawe hari kimwangira nawe abakuru n'ubutungane. Nduwayezu Floride abandanya avuga ko agahembo k'abarimyi bashoreye umwimbo wabo w'ibigori muri Anagesa bagiye kukaronswa vuba. Twebwe turabandanya kuyabaha n'uyu munsi tugomba tuyabahe. Turamaze gutanga ayarenga umubyayi bw'ibinesi. Turacabandanya rero. Twobibutsa ko umushikiranganje wa mbere Geruvendira ko buca yaheruka gutanga itegeko ko umurimyi wese yashoreye umwimbo w'ibigori muri Anagesa yategerezwa kuba yaronkejwe agahembo kiwe kugera ku igenekerezo rya 12 ndamukiza uyu mwaka. Tubandanya n'amakuru yacu. Abakora umwuga wo kubaza bamenyesha ko ivyo bahingura bimwe byazimvye biturutse kumbaho zisigaye zarazimvye cyane. Ange Negrita irakoze. Bamwe mu babaji bavuga ko ubuzima butoroshe kubera atabakiriya bakironka bivuye ko badugije ibiciro vy'ivyo babaza nabo bitabavuye ko kuko imbaho n'ibikoresho vyankenerwa vyaduze nkuko babitwiganiye. Urabona kare ku rubaho barugura amahera make cyane kuyo mvo rero kare imbaho zazimbo cyane kugeza no munsi imbaho ni kayo birabahinga zazimbye cyane. Nka cyo nataye kubaza urubaho rugumbi 4,500 gushaka kuri 5 mbaraciye nk'imyaka 10 ahugeze no munsi urubaho rwiza ukorwa kwa 25 ananga twe twakoresha imitakore iyo koreka twayigura 8 ugeze ku 11,500. Vereni irito twayigura 9,000 ugeze ku 13. Ikibagiro cyo ni petrol mba tuvanga utuntu twishi no mpamvu abakiriya usanga bagenda bava kintu bizimvye ariko two tunako bitazimvye kubera iki twakoresha umutaye munini. Cyane cyabitumye ukuvuga hano ariko bazana amakamya duga ruguru baronka amazuto kugira ngo baze kuzana izo mbaho. Urushikanye rero acarushira kwibe yigombera. Twebwe kuduza ibiciro ni sawa mugabo abakiriye ntibavyemera neza ariko ibiciro twarabidugisha nko ku ntebe twaradugije ibiciro no ku maserekeye mugabo byose abakiriya baje kugura bagura bidoga. Urubaho ubwa mbere twarashaka urubaho rwa 5 urubaho rurerure bene ziriya mugabo ubu rugeze ku 12.
ikintu twatugurisha 400 twadusaba turiko turakigurisha 500 byo kubibwira umukiriya biragoye bimwe turabyana ngaha bikamara iminsi arabaza bakabaza bakabwa ati byaradize kuko nabo nyine barabizi baca basubira inyuma uko nyine bakavuga ko atagitoro kibonetse atakizoshoboka kuko arico mpezi y'amarere cyo nosaba nko ku bintu by'ibitoro cyane cyane n'ibyo numva nk'abatuzanira imbaho n'ibyo bintu bafatira icyo twosaba nk'ubu twosaba jeje nko gufronesa ibitoro mu Burundi ko bogira ingufu cyane kugira ngo turonke ibitoro mwomenya ko igitanda gisanzwe kigeze hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 nayo ibitanda byagutse bigeze ku mafaranga agera ku 350 atagikozwe abenegihugu bo mu Gatumba bahunze imyuzurira ngo inzara n'indwara bigiye kuzobica inkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Rafael. Ico kibanza kiri muri quartier Mushasha ya kabiri muri zone Gatumba turi muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura aho abenegihugu batari bake batewe n'imyuzurira babaye barashinga amahema mu kwifashisha muri kino gihe mu kurindira ko amazi agabanuka. Abo benegihugu batwiganiriye uko babayeho n'ibibazo bafise. Ubundi usangi ubuzima bufashe nabi kubera iki nta fashe ni twadushanga turaronka nari twadushanga biraza turasha kutugendera batubaza imibereho nganga tumeze nukuri ngaha mu site tubeho nabi cyambere nta mazi dufise cyaka n'amatwati dufise kwitumamo nkaje ku ruhande rw'ubanze ngira ndahafunga indwi 3 narabanje nguma mu mazi ndaguma aho ndavumiriya mugombona ndarengewe abana batangura gushira amaguru n'ibimembe ndavuga ati oya reka mvemo cyandashika ngaha zinindwi 2 ndahamaze aha nko kigice ubona akaga site kari ngaha guva ngaha dufise toilette abo hirya kandi barafise toilette kuko twagiye tubaka duca twikonyasa ukagenda ugamera guheba ivyo woja bacuhiga n'umukonyasa kugira mu bakisha wese titwoshora ko hatawuse tukira bakaba bateye akamo abagira neza amwe na leta kubagarukira kuko bari mu kangaratete amashishira atabaguritse nta dusa dushira abana bane barara handi mburi guye turara duhagaze twase n'ukuri amashira cha leta yodufasha kuturonsa ibisakazo niki nacho nta mazi dufise ubu intukitekeje amazi amariba icyo cyose twasaba ko leta dufasha katuronsa ibintu nk'ivyo. Zone ya Gatumba ikaba imaze kiringo kitari gito itewe n'amazi ya Tanganyika hakaca yiyongera n'amazi ya Rusizi yataye inzira agatuma ubuzima bw'abene gihugu butoroha. Tubandanya n'amakuru yacu kubera ko umuhora wahora uzana amazi uyakura mu ruzi Ntahangwa wabaye nabi ngo ni kimwe mu bituma ishirahamwe Regideso ridashobora gutanga amazi neza mu gisagara ca Bujumbura. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Anaho zaca umuhora uzana amazi uyakuye mu ruzi Ntahangwa ku mugoboka ya kabiri karaciye mu Tangasi komine Mukaza wononekaye ukabomagurika cyane bigatuma ishirahamwe Regideso ridasubira kuyakoresha ngo ni kimwe bishobora kuba byaratumye amazi iryo shirahamwe ryatanga mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura agabanuka nkuko bishikirizwa numwe mu basanzwe baba aho kumugoboka. Aya mazi rero rafite akamaro kanini kubera ko Regideso yagera igihe ashitse ari mu mabase makuru ari amazi menshi atakindi kintu bisavye hama bakaca bayahingura baze kuyahingura bakaca bongera kuyatransfera mu bene gihugu kugira ngo abafashe ibikorwa byabo. Aya mazi yagenda ari menshi kandi akasika muri ayo mabase ndiko ndavuga atakindi kintu asabye canke akosomye yagenda ari menshi kandi akacasika agaruka afasa bese ko yarasanzwe ari menshi. Ubu rero ndabona ko muri iri kena rya Regideso kubera ko aya mazi atagishikayo birumvikana ko hariho ubundi buryo baca bakoresha dufate nk'igitoro kugira ngo ari ya moteri adugana amazi yakuye mu Tanganyika abone kugaruka muri ajya mabase. Murumva ko igihe igitoro cyabuze canke cakenye bishabigora ko amazi tuyaronka bitumwe nuko bitakunze ko imashini ziradugana. Ivyo biruko mu gihe agoma yibonekeza ikibazo c'ikena ry'amazi mu bice bitandukanye aho usanga hari naho bashobora kumara iminsi 2 canke irenga batigeze babona ni marikoroka. Ndabasabe imbere yuko tubandanya ano makuru yacu tubanze dukurikirane ibihayanishwa.
Canal ibashiriyemwo akabijya mu mbonesha kure yanyu. Ni muhimbagwe n'akaganuke gashushe irongere decoder ku mafaranga ibihumbi 15 uhereye ku gaseke ka Access. Amasheni arenga 300 yagenewe umuryango wose. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Amaseri aryoshe cyane gose. Silence s'il vous plaît. Amareresi ashushe kandi agezweho. Tu as du grand. Ibiganiro bitandukanye vyuzuye uburyohe. Avec des surprises. Bonjour les filles. Eka n'inkino ziryoshe kandi zikomeye zo ku rwego rwo hejuru. Ai, naka karababa. Amakuru yacu tuyasozerere mu yavugwa mu makungu tukaba twateguriwe na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Amakuru yo hanze tuyahereye mu gihugu ca Senegal aho kwigenekerezo rya 18 ndamukiza umukuru w'igihugu ca Senegal Bassirou Diomaye Faye yagendeye igihugu ca Mauritanie. Niko rugendo rwa mbere agize kuva ashitse ku butegetsi. Ugo rugendo akaba ari ikimenyetso cyo gukomeza umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ivyo bihugu bibiri bikaba bisanzwe bifashanya mu bisata bitandukanye harimo umutekano, uburovyi n'ibindi. Uburovyi akaba ari gisata gifise ikibanza kinini mu bijanye n'ubutunzi. Abantu bagera ku 600 bakaba ari bo bakorera muri ico gisata. Ku bijanye n'inyubako kuva mu mwaka w'2021 hariko hubakwa ikiraro ku nkombe zibiri z'uruzi Senegal bikazotuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ikomera. Bassirou Diomaye Faye ategekanya kuzogendera igihugu ca Gambie ku munsi wa gatandatu nkuko biri mu itangazo rya leta ya Senegal ryo kuri uyu wa gatatu. Imvura nyinshi yaguye mu gisagara ca Dubai kuri uyu wa kabiri niyo nkomoko y'imyuzure y'amazi. Bikaba vyatumye amabarabara makuru amasoko vyose birengerwa n'imyuzure y'amazi. Amashure yaciye yugagwa, ingendo z'indege ntizaba zikibandanya uko zahora. Iyo mvura yaguye ifise urugero rwa milimetero 254 mu musi umwe igereranywa n'imvura yoguye mu myaka 2. Ikibuga c'indege co muri gisagara ca Dubai kimwe mu bibuga vy'indege bigenderwa cane, indege zitari zike zarasubijwe inyuma biturutse kw'ico kibuga c'indege cuzuye amazi. Iyo mvura yarashitse no mu bice vya Qatar, Oman aho abantu 19 bahasize ubuzima. Iyo mvura yaguye kuri uyu wa kabiri ikaba yaguye ku rugero runini rutari bwaboneke kuva mu mwaka w'1949. Ayo makuru avugwa mu makungu niyo aciye asozera n'amakuru twabatorukanije uno musi, ariko mu mpundire ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize. Indongozi zimwe zo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga ziri mu minwe y'igipolisi ngo bakaba barenganije abene gihugu mu kubanyonyeza kubashoye ibigori biciye mu mugambi Anagesa. Nayo ababaji bavuga ko imbaho zazimvye ari kimwe mu vyatumye ibintu bakora byaraduze ibiciro. Nino ngabo rero duciye dusozerera ano makuru. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza mukurikirana n'ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze.